hafashwe ingingo zihutirwa zitegeka abadandaza bose bahabwa isima na Buseko gutegekanya ikaye nini iyo twita registre bazohora bandikamwo abakiriya bahawe isima ku munsi. Izi ni zimwe mu ngingo zifashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Aha ni mu nyuma yaho ubushikiranganje nyene butangarije ko bwafashe ingingo zo guhasha abadandaza banyegeza isima ya Buseko maze bagaca baduza igiciro c'isima. Mu bushikiranganje bakavuga ko ingingo za mbere zafashwe baraciwe amande atari make ariko ngo n'ubundi ntibahashe kuko ikidandazwa c'isima ngo kiguma kinyegejwe aho kibonetse naho kikadozwa igiciro. Uyu rero ni Ndayizeye Samson umunyamabanga ntahegahezwa muri ubwo bushikiranganje. Mbere yuko dushikira izindi ngingo rero zitari nke zafashwe n'ubushikiranganje, reka tubanze twumvirize Chrysologue Mutwa muyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganje kuko nawe nyene hari ibitari bike yavuze ku kidandazwa c'isima aho bibonekeye ko abadandaza bakinyegeza kugira ngo baduze igiciro cyaco, aho ngo ni mu gihe mu ihinguriro Buseko isima bakigurisha ku giciro kizwi n'amategeko. Nk'uko musanzwe mubizi kuva mu kw'icenda twagiye turabona aho urudandazwa rw'isima cane cane rw'isima ya Buseko rwagiye ku murindi udasanzwe, aho no kwisigura mvuga nti noba nshaka kuvuga iki nuko hadutse yuko abadandaza b'isima ya Buseko batanguye kuduza ibiciro ku murindi udasanzwe, aho isima twari tuzi yuko igugwa ibihumbi 24,500 ku mufuko y'isima ya Buseko imwe ifise uburemere bwa 32.5 mu isanzwe yabwizwa kugugwa ibihumbi 24,500 hashitse aho igugwa ibihumbi 30 gushika na 35. Ivyo rero vyatumye aho mu bushikiranganje butangura kugikurikirana bidasanzwe, harageze naho umushikiranganje wenyene turi kumwe twishikiye ku munsi wa Mungu turashika ku ruganda rwa Buseko kugira turabe vy'ukuri mbega barakora isima canke baraduhenda nta sima bafise. Twarishikiye dusanga ukuri kwamye bariko barakora isima nk'uko basanzwe bayikora. Nobabwira yuko yabaye visite de surprise aho atamuntu numwe yarazi yuko tugendera urwo ruganda. Byaradushimishije kuko iyo tubateguza bari kwipanga bakatwereka ko uwo munsi bariko barakora, muga nta muntu numwe yarazi yuko twashika. Twaragize ibiganiro umwanya atari muto n'abakora iyo sima abajejwe iryo hinguriro, aho umushikiranganje yaciye asaba yuko kuwa mbere ku munsi ukurikira abajejwe urudandazwa rw'isima babwizwa kwitaba ubushikiranganje. Bidatevye byaranadushimishije kuko isaha zibiri bose bari bamaze gushika mu bushikiranganje. Twaragize turaja hirya no hino, turaca hirya no hino ibijanye n'ugo rudandazwa, aho barinze batwemerera yuko bagiye kuduha ku munsi urutonde rwabo baha isima ku munsi na programe ya bukeye. Eka baranaduha na liste y'abantu bose bagira urwo rudandazwa bashobora kuronka iyo sima ivuye muri Buseko. Bisigura rero ko mwese turafise urutonde rwanyu rw'abashika muri Buseko. Aho rero nivyahagarariye ngaho twagiye turakurikirana ku munsi
uko igiciro kigenda kiragabanuka canke kigenda kiraduka bivuye n'ingingo canke amanama twagiye turakorana n'abatandukanye cyane cyane nabo n'abaserukira Buseko. Twarashitse ku ngingo zidasanzwe aho twavuze yuko abadandaza ba Buseko babwirizwa kugurisha iyo sima ku giciro kizwi. Aha nogaruka kuvuga yuko hariho n'isima novuga nti importe ivuye hanze mugabo yoyo imwe ya 42.5. Tugiye no kuri terrain twebwe twasanga iya Buseko ya 42.5 atari nyinshi, ari nke cyane. Mugabo ya 32.5 ari iboneka kuri terrain hamwe n'iri importe ya 42.5 ivuye hanze. Iyo rero twasanga igeze ku biciro bya 36 38. Mugabo dutanguye gufata ingingo nabone baragabanuye gato, mugabo bidadushimisha. Mugabo kumvo iyi cankiriya mwebwe abadandaza byaratubabaje cyane kuko twasanga muri ya maliste twaronka mwayironse mugabo mugasanga swat iranyegejwe canke mukavuga ngo mwamaze kuyipakira bamaze kuyigura. Mugabo turiko turagira amatohoza twasanze benshi gose baduhenda. Ari naco gituma mu minsi yaheze mwabonye yuko twagiye turishikira ku rubuga aho twagiye turaca amamande. Twagiye turaca amamande turugarira abantu, mugabo twarabonye yuko bya bintu byo kunyegeza isima n'ubu bikiriho, kandi bya bindi byuko igiciro mutubwira mugurisha ko nico iyo turiko turagira amatohoza dusanga bitandukanye na kure. Ari naco gituma ubushikiranganji bw'ubudandaji ubutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bufatikanije n'izindi nzego bwafashe ingingo zidasanzwe, kandi izo ngingo mwese witwa wese ko ari muri urwo rudandazwa abwirizwa, suko turiko turabinginga, abwirizwa kuzikurikiza. Nazo ngira nosaba nyakubahwa kwazibasomera kugira muzumve, kuko izindi ngingo zidasanzwe zizonafatwa kuzobashaka, kubera ko abadandaza bahabwa isima anishirahamwe Buseko babandanya bishingira ibiciro uko bishakiye, na cane cane ku isima uvuga ifise ubukomezi bwa 32 n'ibice bitanu, ikaba yabwirizwa kugurishwa amafaranga atarenga ibihumbi 24,500, kubera kandi ko impanuro zidasiba gutangwa kw'abo badandaza twovuga bataye umurongo bahabwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi, kubera ko izo mpanuro hamwe n'ibihano nk'ivyo kuriha amande bisa n'ibitumviwe n'abo badandaza ku mvo zitaramenyekana, kandi ishirahamwe Buseko ryatumenyesheje ko rihingura ku munsi isima ikwiriye. Ubushikiranganji bw'ubudandaji ubutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi ubona ko hageze ko izindi ngingo mperekezwa zikenewe kandi zofatwa byihuta kugira iyo myifato igayitse yabo badandaza iheze ihagarare. Twagomba kandi tumenyeshe abantu bose ko mu mirimo ya misi yose y'ubushikiranganji bw'ubudandaji
ugutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi, harimwo gukingira abaguzi no guhagararira inyungu zabo ku bidandazwa bimwe bimwe bya nkenerwa, hamwe no gukurikirana ingene amategeko agenga urudandazwa muri rusangi yubahirizwa mu gihugu cyose. Nico gituma kuva ubu hafashwe ingingo zihutirwa zitegeka abadandaza bose bahabwa isima na Buseko gutegekanya ikaye nini iyo twita registre bazohora bandikamwo abakiriya bahawe isima ku munsi. Ubwo rutonde ruzoba rwerekana ibi bikurikira: amazina y'uwo bahaye isima, aho uwo bahaye isima akorera, inimero za telefone z'uwo bahaye isima, inimero za karangamuntu ziwe, hamwe n'imifuko y'isima bamuhaye. Kubera ko imyifato y'abadandaza benshi iyo sima ya Buseko yarenze ihaniro ku mvo zitumvikana, ubushikiranganji bw'ubudandaji, ugutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi buzohora busuzuma neza ko ivyanditswe muri ayo makaye biriko birubahirizwa. Twagomba twibutse kandi tumenyeshe ko igiciro cemewe ari ibihumbi 24,500 ku mufuko w'isima ya Buseko ipima twovuga 32.5 n'ibihumbi 30 ku mufuko w'isima ya Buseko twovuga ufise ubukomezi 42.5. Dusabye rero ko abadandaza bose bisima ya Buseko bokubahiriza iyi ngingo. Igihe twosanga hariho umudandaza yabeshe mu gukora izo ntonde, azoheza afatigwe ibihano ruhasha.